Nshobora kuvuga nti nta muririmbyi w'umufariyaza ari he nubari hanze iryo sibe ndagiye kuri kaduga mu makungu neza cyane none kubera iki none tuco gutangura ngahi wacu hama tuje muri Tanzania ariko yiva nimba ndagusumvye ubwo buryo udaha abandi je nkabuha uwo muntu pourquoi pas ntotwara umusheri wa Bashiri cyane ntotwara umusheri wa Dingi cyane ntwara umusheri wa Big cyangwa wa Kivu ndaguha karao kari hafi ikibazo nabajije ni kimwe usumvye amafaranga abandi bantu abandi basore utwara abakobwa kuko doke jo si kuvuga ngo ndiko ndabivuga kubera yuko n'imiburiburi ari byo nihahi kandi ikintu nawe usanze uzi ico barakikuvugako icambere uri umugwa neza ufise umutima mwiza ukabanye n'abantu neza use wa ma feelings iyo ni impano ya mbere taronka abantu bose Reka ndabaramutse nongera ndabipfuriza ibihe vyiza ndabaramutse kandi nongera ndabipfuriza kugira amagara meza again and again kama nko bisanzwe ndabipfurize ibihe bimeze neza cyane umunsi urasukuye zuba ryatse ibintu bikora genda neza bari nko baraja ku mirimo ariko kandi ndamutse abantu mwese mutureka ko mudukurikiranye umunsi ku wundi everywhere in the world ndababwira ko ndabakunda cyane my name is Basirano Indundi kasora basupu y'ubunyegeri mavuta y'abademu nko bisanzwe supu y'ubunyegeri kandi again and again hama kandi siro ruje ntibagiye yuko kandi yazina sinagibagiye ntuze basubiza nkuye siro ruje ayo sura yamereza nkuko bisanzwe nkiyubahirwa nuko rero niko bimeze hama kandi ndakwibutsa ko ndi kumwe na DISARA ikigo kisanzwe kijejwe abantu basanzwe bafite ubumuga bugiye butandukanye hirya no hino ndababwire ko DISARA yaje kugira ngo ishobore kubibafashamwo DISARA iherereye mu Cibitoke ca Rugombo i Buganda ku bantu mwese mufite ubumuga bw'amaso bw'ubumuga bujanye n'ibintu amaguru amaboko ibumuga bugiye butandukanye bwose egera DISARA ishobore kubibafasha neza cyane ndi kumwe na selector in town the one and only Ivan. Yes, bro. Komise. Opeji. Big gang in town. Mzee wa ma feelings. Vitu vya hivi na hivi. Mzee karibu cyane. Yes, asante sana Basirano Indundi. Umeze neza? Je meze neza bro. Man, ufisa amazina menshi mugabo je ndakurenza. Oya bo, umuntu wese biravana nizera maze kubaka. Ushaka gusanga tumaze kubaka ibintu bitandukanye. Ariko ndibaza ayo nayoze. Ayo nayandi. Tuyatevye ko sanga n'umwanya. Asante sana anyway karibu cyane. Hano bwa mbere tugiye gukora n'ikiganiro. Mugabo nizere nk'ivyo bakuvuga ko bitari uyu munsi. Oya ivyo bamvuga ko biravana akazuburimo. Kandi biravana n'icubumariye umuntu cyangwa ikintu. Mu mwanya nk'ivyonye bamvuga ko ushobora gusanga nabimaze mwatwo turavuga. Muri Black FM bimeze gute ni umwe mu bamenyesha makuru asanzwe akorera Radio Black FM muramuzi muri Samedi Detente ari kumwe na mugenzi wiwe Kivumbi n'abandi bagiye batandukanye madamu ninde hajya ni madamu Bucuti madamu nde majamu nyeninzu yego murakorana bajya bose turakorana dukora mu kiganiro cyitwa Samedi Detente kica kuri Black FM isamezi yawe ariyo yanje nkabandi muri abo bagishikiriza misoso ya gatandatu turi detente urumanye ko tuko twidetente asa desa yego ikaze cyane musaza ndagushimye ndagushimye cyane gose Basirano kubunya ariko rero mugenzi cha Jesse nibaza yuko ariko ubuzima doke mu buzima busanzwe aho usanzwe uherereye mu gisagara mu micungararo ubona ibintu bimeze gute bigenda neza abuhereza inkuru zige zitandukanye ubona biri ari sawa bo mu gisagara vraiment ntibidoga mu gisagara ni sawa kuko uhereje inkuru umuntu uzi ko uri siri ko ariyo ayakira neza n'umutima mwiza n'igishika cinshi uri nkandagwa inkuru y'umubabaro uyakira uryohe uza kubabara ariko ari inkuru nziza una fly unakuwa na feelings nzewa ma feelings ndo mimi hapo ni hatari sana msaza ariko rero unyemerere ndakwibariza ikibazo kubera iki bakwise Ivan Bo iryo ni zina nahawe n'abavyeyi nahawe na papa na mama ariko ratiko ndo umuengineer ho virabitse apara umuengineer w'amazu cyangwa umuengineer w'amatara ndafise ico ndo umuengineer muco nitwa ko ndi engineer engineer Ivan OPJ nsema ma feelings ndagucira urubanza cyangwa basa nkagufunga bivaye niko sabakoze
barakubeshe mu gufunga rego nizere ko je ntazigera nja mu mari ego ushobora gusanga jewe opeje ndagucira ubanza bivaye niko sa wakoze kuko kwitwa opeje ibyo ni garade rikomeye cyane hari abari habwa n'igihugu n'abari habwa n'abavyeyi cyangwa n'abari habwa n'umuziki cyangwa n'abari habwa no kuba uri umukameraman ukaba uri opeje uravyumva ariko nizere yuko bitaba kigisiguye opeje kujya nyene tubize bisiguye oya biravangiro ucakira kuko bashaka gusanga je ndagitwa ntize nitwa opeje ntize undi akitwa opeje yarize bivaye n'ivyo yize hari nabo numvise bitwa ba fanda taruko ngo baciye mu urumva ngaho wumva witazire ya fanda utagwanye cyane utaciye ku rugamba umva abantu rero bitazira ibintu vyinshi bivaye n'ico uri mu mwanya sinzi ko wantaho asante sana papa ndagomba ko uno munsi tuza kurabira hamwe neza na neza tugerageje kwinjira muri carrière zigiye zitandukanye ariko ndaza kuzana neza na neza muri entertainment ndagomba ko tuganira vy'ukuri haraheze igihe kitari gito abana bariya bagenda baravuga ku kijanye n'umuziki ndundi bagenda baravuga ku myifato y'abaririmbyi abamenyesha amakuru abantu by'umwihariko bari bose bari muri entertainment ndagomba ko tuza kuyaga kuri iki kintu ariko tutarinjira ngaha nza kwiza ko ngo tukize karico cyanyuma ariko ndabaza ndakwibarize ko usanzwe uri numwe mu basore mu gisagara ca Bujumbura uvukwaho amakuru menshi barakuvugwaho nivyo iva uravugwaho mu gisagara sirime si kabiri bikuvugwaho ko utwara abigeme canke se abasheri babandi bana iki kintu ugerageje kukisigura ko riyo mpamvu nakurondeye ndashaka kugira ngo tukiganire mbwize ukuri kugira ngo twumve ico bivako urazigaye ndundi bugi ushobora kuvyuka umunsi ushobora kugira elementanya nko kuri dingi cyangwa kuri quest cyangwa kuri inde uko umuntu wageragera elementanya ku muntu ko abantu baza kugyakira uko bashatse je naho gyo batari elementanya ega bavuga ati ngugusumbya eko muganda uce barambabarira ugusumbya bavuga ati ngugusumbya kunuka agotwara isazi zoya kunuka gusumba abandi bose none nimba ndagusumbya ubwo buryo udaha abandi je nkabuha uwo muntu kwa pano twara umusheri wa bashiri cyane utwara umusheri wa dingi cyane ntwara umusheri wa bigi cyangwa wakivura ndaguha karo kari hafi none mbwira yuko wewe ushobora kuba office nk'umusheri sinzi ibintu ngo vya make up niko bavuga ugasanga ntumubandikiye zanzara aho n'umusheri wa ugasanga ntumuguriye ya mpuzu igezweho uko abakobwa b'iki gihe ikintu kibi cyane gakuku kuko urinze ugira gakuku nundi mukobwa yambara neza acavuga ati sasa mi udemu wangu cyangwa uyu musheri wanje katangira nka nk'uyu mwene wacu ngacu amaturi komwe none mbwira umukobwa yo kwambara impuzu no kuva kwa mbere ushaka kundi wa mbere Ivan tutabishanye utanga kiyazi sumbiza abandi batanga mani none uje ubaza ndavye ufise amafaranga sumba abandi bafise iva tutabishanye vrema abantu bose kuhambesha aha naje namaguru niwe wanzanye urufunguzo ruri ngaha wibaza ngo rero ngo naje ngo mu kumagenda ndavyumva mugabo ntibisiguye ko mu cameraman yerekane ngahe inyuma yiwe ikintu gihagaze ngaha Eva ariko nibaze yuko ikibazo nabajije ni kimwe usumbye amafaranga abandi bantu abandi basore utwara abakobwa kuko doke jo si kuvuga ngo ndiko ndabivuga kubera yuko nimiburi ari byo nihahi kandi ikintu nawe usanze uzi ico barakikuvugako icambere uri umugwa neza ufise umutima mwiza ukabanye n'abantu neza use wa ma feelings iyo ni impano ya mbere taronka abantu bose je na amafaranga afise simbe ngabantegere ngo bategere amafaranga uraraba neza wapi sinarare kabisa ariko ico mfise ndafise sipaje ndakivuga ati ku mugaragaro oya reka nimungire nabi gusa ndakunzwe ndakunda kandi abo nabo bavon kuntwara abashiri babandi nimba natwaye gwawe njuni shitaki ariko Iva nivyo ariko nivyo ariko bo ivyo bintu sinovyemeza ijana kwijana kuko nakubwiye ati iremenanya ryamaho ejo ko mfise umukunzi wanje ndasubona ivyi none irondere ariko biravugwa none bivuga utaramfata uramfata muco ushengeza imbere za kandi atari rimwe atari kabiri bikuvugwa ko Iva musaza gerundenganye bujyaho cyo kimwe n'abandi ariko noneho dusibye nico Iva apari yuko bakuvuga yuko ushobora kuba wiba abakunzi babandi bantu baravuga kuri n'umushwanyi bo jewe nshwanira umuntu ashwaniye bashiri kuko je utanshwaniye
sinogushwanira monami ariko ihende ukoza agati mu nkozi zirakuyata agasivye yego kandi rero ubaza ngo urancika ntakubonye uri kurahebana ucumba witwa seseka amarazo siyaci bisigura ko uri umushwanyi koko iva umbona guca ngo mbona amatwi ngo ndakabe bitu ya hivi na hivi bitu ya hivi na hivi azade sana reka twinjire rero mu kiganiro nyezina ndagomba ko uza kugira icyumba ariye ugerageje kuraba ku baririmbyi bikigiye benshi barakwita kuri umushwanyi abaririmbyi hama uragira icyo kimbariye kwa maduce twinjira umbarire ubona gute umuziki wo mu gisagara ubona gute umuziki ndundi muri rusange upfira he bigenda gute niho ubona ho kosogwa niho ubona ho kongerwa imbaraga ibintu nk'ivyo bashiri buryo nkoza ahantu ngwaye niba ashaka umuziki w'u Burundi utera imbere nibanze bareke kuvuza izo nyamahanga reka ndabakarore ariko nawe uri umumenyesha makuru je numumenyesha makuru ariko reka ndabakaro ku radio imwe iradio imwe nta radio numva nka Black FM ivuza umuziki ndundi kuva mu gatondo gushaka umugoroba nibaza ko ari kubera ari ukora ngira oya swa ko ari nkora je nduviza ama radio menshi ndumviza ama radio menshi ariko ugasanga nk'umu journaliste burya aba journaliste benshi barafukamye umuziki ndundi munda bya vrai ati kubera iva nawe urimwe ariko rindira gatonya uza kuvuga abamenyesha makuru wibaza ko nawe urimo jewe ndatanguye ikiganiro ciwanje ntanguye ngo Brice Melody ntanguye ngo ntisinzi ngo Christopher none wombwe kutanguye hashtag ufise urambabaza ufise sinzi za ukimara imyaka ijana sinzi urafise ingyarya sinzi urafise za hato mama ya regimo sinzi urafise sinzi umanda kubwiza ukuri nani bashiriano nitwatangura ivy'iwacu 90 kwijana cemero 95 ngo basi dufate kuri 98 tukavuza ivy'iwacu ivyo bintu bizotera imbere ega hari abantu batarira busema hari abantu batarira busema sura ko abaririmbyi ivyo bavuga ntibabesha donc mwebwe abaririmbyi bafise ico mwishe mu muziki reka ndagwa karorero umuririmbyi ashobora gusohora indirimbo akemvestisa amafaranga agakora clip agakora audio vraiment izimvye aho gusanga urageze nka classement usanga ya ndirimbo ntigiyemwo ndabitoye ashaka gusanga murambo baramvugira radiyo imwe ngo mfate nka ubu hariho isangano award sivyo je sinzi abantu bayitegura ariko ndabizi Christian Savye arimo uwo nawe urakunda umuziki ndundi ariko asanga Christian Savye kugira agire nka classement yaziya ndirimbo hari umufumbatije amafaranga none nk'indoto ya bado iri mu isanganiro award usanga bado atanze amafaranga kugira bamushiremo ivyo birahari ivyo birahari ariko abamenyesha makuru benshi barajya amafaranga eko ndakubwira ko ibintu by'isangano award bashobora kuba batayariye aho ugasanga umuntu azanye indirimbo kuyazishikane muri isanganiro yarariye amafaranga y'umuririmbyi ariko ico ntitucemeranya kubera donc barafise ivyo baraba ariko gusa nanje hari akantu nshobora kukunganira gatoyi mugabo bitavuze ko ari critique sinshobora kumva ingene Alvin Smith yarakoze hahiye nabandi bande gabashe ni benshi cyane ariko nabonye harimo indirimbo zine nibatari zitatu za D1 sinzi ico baba baravye kugira ngo bashiremo indirimbo nyinshi aho rero mugabo sinobigere ariko aho nitwo wateba ushobora gusanga abamenyesha makuru si bose bagira iki bajya amafaranga ari mumenyesha makuru ajya amafaranga reka nta mumenyesha makuru ajya amafaranga nimba atari wewe ni mugenzawe sivyo hamiki naco no kubwira no mu makaraoke ugasanga muri karaoke basimbiye ngaho nimba ari za Serindio nimba ari za nimba bande nibaririmbe ziya ziwatu nibaririmbe bacacu hamisi baririmbe bani umwungere sivyo baririmbe aba bose bafari yazi baruriro indirimbo y'uwisubimo muri karaoke kandi ugasanga hari nk'umuntu ashaka kuza muri karaoke avuga ati ndirimbira ya indi ya Vishurov ndirimbira ya indi ya Happy Farm ndirimbira ya indi za zindi zose kuko uzorabe umuziki w'iwacu uraryoshe kandi cyane hari umunyarwanda wozara imbere ya Arafro ninde arusha kurimba Arafro ninde ni benshi cyane yareka niko babivuga umva ryakosa ariko bavuga ngo ni benshi cyane umvize none woje gushikikira iby'abandi udatangure ngaho iwanyu gamani
bandu supporting kwanza aravumbwa ati Ova tenagira ndakubwiza ukuri tutiriwe turaja kure jewe sinemeranya n'umuntu ashobora kuvuga yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'akarorero hari umuririmbyi yo havangana n'umuririmbyi wo mu Rwanda kubera iki abaririmbyi b'abarundi baraja guhiganwa hanze twarabonye tugerageje kureba mu karere ka Afrika nta muririmbyi mu Rwanda yigeze hava yagiye guhiganwa ku rwego rw'isi canke muri Afrika mugabo Kidumu yarabikoze twarabonye ba Big Fab yaze bamaza France bamaza he kuva kera ruriro ramuzi yaragenda cyane rero niyo mpamvu nshobora kuvuga nti nta muririmbyi w'umufari yazari he nubari hanze iryo sibe ndagiye gukurikira duga mu makungu neza cyane none kubera iki none tuco gutangura ngahi wacu hama tuje muri Tanzania ariko Iva nibaze kuri umumenyesha makuru ivyo uri kuravuga nibaze yuko ejo canke ejo buri kuri micro nibaze yuko nawe uvuze indirimbo ndunda ariko je indundi ndazivuza ijana kwijana turazivuza cyane gose n'abagenzane lego ushaka gusanga umunyagihugu ashaka kwidetenta akavuga ati shiramo nyene kinyafu nyene ugacufunga humiriza amaso ako bawavugije indundi none avuze ikinyafu mu ndimo 50 wateguye sivyo karanefu niza barundi si derapo basi diduze gabashiriya none kubera iki tutotanguriye wacu hama tukaba kuja bukibindi byaka wowe ubona bipfira he hagati ubundi hari abantu bavuga bati birapfira mu ba producer birapfira muri donc aho ni muri production birapfira muri journalisme donc mwamenyesha makuru birapfira muri cyo twita kuvanga vanga umuziki mu ba DJs abandi bakavuga ko bipfira mu gwego dufate igihugu kidashobora donc atanga uvu nini cyane zihereza abaririmbyi kugira ngo tugerageje kuraba ngo baduge cyane par rapport y'abandi mu bindi bihugu wowe ubona bipfira uzorabe bipfuye mu bantu bavanga vanga imiziki biba byatangure kuri ya journalism sivyo none wewe ushobora gutegura nk'amakuru y'umuziki y'amasaha 2 ugaca wibanda kuri babandi bo muri vya bihugu none genda ari umuririmbyi yitwa Gomeni w'Ingozi mbwira ko ibiga basi by'umuziki bikunda kuba ngaha mu Burundi wacu basi kumara datandukanye